Abantu batatu barimwo umukenyezi bahagaritswe n'igipolisi. Aba rero bagakekwa ku rupfu rw'uwitwa Thierry kubw'Imana aheruka kugandagurirwa mu Gasekebuye. Inkuru yaravuzwe cyane kandi yaranaciye no ku mbuga ngurukana bumenyi. Petero Nkurikiye, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano, iterambere ry'amakomine n'intwaro hagati mu gihugu, agashikiriza ko uyu mupfasoni mbere asanzwe ari n'umupfasoni w'umuhisi ngo nawe nyene akekwa muri ubwo bwicanyi. Ibi rero akaba yabishikirije mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru, aho ashikiriza ko hari n'abandi bakironderwa mu bwicanyi bw'uyo muhisi. Tumwumvirize. Mwijoro ryo ku magenekerezo ya 24 ishira 25 z'ukwezi kwa 11 k'umwaka uheze, mu Gasekebuye muri zone ya Musaga muri komine ya Muhanga mu gisagara ca Bujumbura, harabaye ubwicanyi bw'agahomera mu bunwa, aho umugore yishe umugabo wiwe mu nzu afashijwe n'abandi bantu babicanye bari bavuye hanze. Ukungene rero vyagenze, abo abicanye batatu, uwitwa Ndibanje Jean Paul, Niyongabo Emmanuel, aribo babo mwabonye baza bamaze gufatwa bari kumwe n'uwo yabatumye, uwo mugore yabatumye, hamwe n'uwitwa Minani Andre Batazira Feredi, mugabo wewe atarafatwa kiriko araronderwa. Baraje muri iyo nzu nk'igihe cy'isaha indwi y'ijoro, hanyuma basanga uwo mugore biboneka neza ko ariwe yabatumye, araheza arabafasha kwica barashe umugabo wiwe. Abajejwe kuraba amagara y'abantu baranabonye bamusanze kwibikomere, biboneka neza yuko imbere yo kumurasa babanje kugwana, yabanje kwigwanira ko n'urutoki rwameze nk'urwacika, n'umuntu uratabuka, biboneka ko yabanje kwigwanira kuko yari umuntu w'inguvu. Uravye abo izo nkozi z'ikimurano ko ari abagabo bato batari gushobora kumushobora, bagiye rero kumurasa babonye yuko yabananiye kwica bisanzwe. Igipolisi rero bamaze gukora iryo bara, umwe muri izo nkozi z'ikibi uwitwa Ndibanje Jean Paul yarataye telefone yiwe muri iyo nzu, muri ico cumba, ko bamunigiye ku gitanda yitwaye ko aryamanye n'uwo mugore wiwe mubona ngaho nyene. Igipolisi rero caratoye telefone y'uyu mwicanyi umwe Ndibanje Jean Paul, amagica kirakora amatohoza. Ubwa mbere kiramufata, aremera ko yabikoze. Muri iyo telefone nyene casanzeyo ni nimero y'uwundi mwicanyi agira kabiri yitwa Niyongabo Emmanuel, nawe nyene kiramufata. Bamaze gufatwa bose ari babiri, nta numwe yahakanye ko atari bo bishe uwo muntu. Gusa ivyo bavuze ibitandukanye kungene babikoze. Nico gituma igipolisi caciye kibajana ahabereye ico caha, ahanyene mu Gasekebuye, kugira ngo basubiremwo kungene ivyo bintu vyaba vyaragenze, ko bari bamaze kuvyemerera kungene babigenjeje. Kimaze kubashikanayo, kirashoyo n'abo bantu bose bari bahari, harimwo n'uwo mugore n'umukozi wo mu nzu arera umwana. Barababwira ati umwe wese nagira ico yagize muri iryo joro. Barabisubiramwo neza, basanga ubwa mbere hoho muri aba bagabo babiri baje gukorera ibara, nta numwe yarazi iyo nzu, nta numwe yarazi aho ico kibanza, nta numwe yarazi n'iyo nzu. Kandi uko ngene binjiye nta rugi bigeze babomora, barabugururiye neza, barinje barakora iryo bara. Niko rero guca bavuga bati ibi bintu iki cyaha nticagushobora gukoreka batafashijwe n'umuntu yari imbere muri iyo nzu. Niho rero igipolisi caca gikora amatohoza yimbitse kuri uyu mugore, gica gisanga koko uyu mugore niwe yatumye, niwe yagandaguye umugabo wiwe. Uyu mugore yaragerageje gukurikirana abantu bose baba muri iyo nzu n'ivyo bakora, kugira ngo ntagire n'umwe ashobora kuza kubuza kw'ikicaha kiba. Atwamesha yuko uyu mukozi wo mu nzu wenyene akuze ari warero umwana, yaranamugaraniye mu cumba iwe,
mu gihe arira hanze asangira n'abandi yamujanye mu cumba mugaranirayo kandi acavayo yugariye inyuma kugira ngo ntaze no kuvyuka ngo abone biriko biraba cyangwa ashobore gutabara. Aca arugurura imiryango yose y'iyo nzu uhereye ku muryango w'inyuma baciyemwo abo bantu, yongera yatsa n'amatara yose gushika no ku cumba bari baryamyemo niwe yacuguruye, asiga acuguruye mu gihe imisi yose iyo nzu ivyumba imiryango yose aho yarayugaye n'amatara kararazimije gushika iyo saha isaha indwi n'inusu z'ijoro yari yavyuguruye. Kuburyo rero baje kumufasha baciye baza abarinjira neza baraca muri uwo muryango w'inyuma baraca mu miryango yose yakurikiye, urumva nta numwe yari kubabuza kuko nta wundi muntu umwe yarakuze ari muri iyo nzu kiretse uwo mugore nyene n'uwo mukozi wo mu nzu. Baca barashika mu cumba basanga na ca cumba ryamamwo yahuri, baca barakora rero iryo bara. Bariko rero barumvirizwa baravuze ibintu bihushanye cyane. Uyu mugore bikaboneka neza yuko avuga uretse ko avuga ibihushane arananyegeza n'ukuri mu byo avuga. Hanyuma kandi bagerageje kuraba aho yaragiye muri uwo mwanya, barabonye yuko yagiye muri Rohero. Bikaboneka neza ko bishoboka ko yari ashobora kuba yari yagiye atwaye ibintu by'agaciro nko mu nzu canke yari yagiye ajanye izo nkozi z'ikibi zari zihejeje gukora iryo bara. Dufatiye rero kuri ibi bimenyetso, igipolisi bafatiye kuri ibi bimenyetso byose vyerekana neza uruhara rw'uyu mukenyezi, nawe yaciye afatwa aja ashigwa hamwe n'abamufashije kuri ico caha. Aha rero ico twomenyesha ubwa mbere ho no gutera ivyatsi ububisha bw'abagore bamwe canke abagabo biha ingendo yo kugomba kugandagura abo bubakanye. Ibi bintu nibara bibaza ngo ntibizomenyekana. Twamenyesha yuko igipolisi gifise ubuhinga n'ubushobozi bukwiye bwo gushobora kumenya neza, gutohoza ikabona neza icaha n'ingene cabaye, kandi ko atanumwe azosiga igipolisi. Atwomenyesha ko n'uwundi yoba yaragize uruhara muri kino caha yoba atarafata ko mu vyitegereje mabona n'icaha cari categuwe neza, cari capanzwe, azoheza arondegwe afatwe kandi ashikirizwe ubutungane. Ababikoze rero bamaze gufatwa ni uyu Ndibanje Jean Paul, telefone yiwe yafatiwe muri iyo nzu nyene muri ico cumba yayitayeho. Ni uyu Niyongabo Emmanuel yafashwe kubera ivyo biciye kuri telefone nyene, hamwe n'umugore rero yagize uko ari we yabatumye ari we Kaneza Krista. Hakaba hakiriho uwundi agira kana kiriko araronderwa w'umugabo yitwa Minani Andre Batazira Feredi, kugira ngo bose bahezwe rero bashobashikirizwa ubutungane maze babazwe kuri ubu bubisha bashwe.